ndabaramukije ni Pierre Claver Nyunge ko muri kumwe mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana turi kuri Argos TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku cigwa cerekeye inyigisho akamaro ingaruka mbi canke ingaruka nziza k'inyigisho twakira. Ijambo tuja kwifashisha ni ijambo riri mu gitabo c'Abigalatiya, ni kuvuga ni cete Paulo yandikiye Abigalatiya igice ca 3. Ndahera ku murongo wa mbere shikane ku murongo wa 3. Haranditse ngo yemwe Bagalatiya b'ibijuju ninde yabaroze kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu. Iki cyonyene nico ngomba ko mumbwira, mbega mwemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa by'ivyagezwe canke no kumva gufatanijwe no kwizera. 3 haravuga ngo mbega mwakabaye muri bijuju mutyo mwatanguye mu vyamwemu, mbega none musozereye mu by'umubiri. Reka tuhombe tugeze ngaha ko ngomba kuza gusigura icigwa inyigisho yerekeye inyigisho twakira. Hari inyigisho twakira mu mashengero, hari inyigisho twakira mu mashure, hari inyigisho twakira ahantu hatandukanye. Mugaje ngiye gufatira ku nyigisho cyane cyane twakira mu mashengero kubera turi mu ijambo ry'Imana. Mu bisanzwe inyigisho twakira nizo zituma tubico turi uyu munsi. Umwana ataciye mu ishuri ntashobora kumenya ivyo ku ishuri kubera ataba yaravyize. No kuvuga inyigisho twakira zirafise ingaruka nziza bivanye nuko zari nziza canke ingaruka mbi bivanye nuko izo nyigisho zari mbi. Nico gituma ni vy'agaciro cyane gutegereza neza inyigisho twakira aho ziko ziratujana. Aha Paulo yasanze Abagalatiya barahinduye ivyo kwizera, batacizera Yesu Kristo, baravuye mu kwizera bagendera mu mubiri. Arababwira ati mwebwe ninde yababwiye ko mutsindanishirizwa n'ivyagezwe. No kuvuga biboneka yuko hari inyigisho yindi bariko barakira ibakura kuri Kristo we gushitsa ivyagezwe, iba iri kwibagarukana ahantu bagendera mu vyagezwe nk'ivya kera, bagendera munsi y'ivyagezwe, batagendera munsi y'ukwizera. Rero yari kwarerekana yuko iyo yindi nyigisho bakiriye bwabaye uburozi. Bisigura ko rero iyo turiko turakira inyigisho, izo nyigisho zitari nziza zishobora kuba uburozi. Nico gituma ahantu mugwaniza ashaka kuzokorera ikibi, ahantu mugwaniza ashaka kuzocanishamwe abantu, ahantu mugwaniza agomba kugabura abantu agashiraho amacakubiri, hariho inyigisho ibanza kwinjira. Nico gituma mwene data, ikintu ca mbere mu buzima bwawe ukeneye kuzotera imbere mu vy'Imana, nubanza umenye isoko y'inyigisho uri kurakira. Kuko iyo soko y'inyigisho uri kurayakira niyo bari inyigisho itava ku Mana, uzosanga irimwe umugera. Uwo mugera ni wawakirana iyo nyigisho ntuzoshobora kurobanura, izoguhindura ubuzima bwawe bucike nabi kubera inyigisho wakiriye. Abantu biki gihe bariko barahura n'ibibazo vyinshi, bakiyumvira ngo ni Imana iri kwirabikora, mugabo ntibamenye yuko hari inyigisho bagiye barumviriza. Imana yacu ni yabwicubahiro. Hari inyigisho bagiye barumviriza. Nico gituma ahantu ukuriye ivyo ukura wumva niko kenshi uzosanga umeze. Uzosanga umuntu akuriye muri quartier kanaka ushobora kumumenya kubera wumva yuko yakuze yumva ivyo muri iyo quartier, acamera nk'abo muri iyo quartier. Nico gituma ibintu tuvuga n'ivyo twumviriza birafise ingaruka mbi canke nziza ku buzima bwacu, kuko iyo twumvise natwe turavuga. Nukuvuga ivyo twumva kenshi nivyo bidutera kuvuga. Nico gituma Paulo yaraje asanga Abanyagalatiya barahindutse, ntibacizera Yesu Kristo, bariko baragaruka muri za nyigisho z'igifarisayo, za nyigisho z'ivyagezwe. Imana yacu ni yabwicubahiro. Nukuvuga acarumva yuko haje umundi muntu ateramwe imbuto arabaroga, ni nkukubaroga. Ubwo nibwo burozi Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuza abarozi, ibivuza abantu bafise inyigisho inyuranye na Yesu Kristo. No muri iki gihe inyigisho Satani ahagurukana ahantu henshi ni inyigisho
iza yinyegeje hari ikintu cinyegeje inyuma, izana Kristo mugabo ifise ikindi kintu yinyegeje inyuma. Kubera Satana z'abantu benshi bakeneye Imana kandi bakeneye Kristo, arabanza kaza kamuvuga mugabo agashiramwo umugera uzosanga abantu batariko baho ubuzima bw'Imana. Ni nayo mpamvu ubona ibitangaza by'Imana nk'ivyakoreka kera, nk'ivyakwirikira intumwa bitagikoreka. Mwene data, uyu munsi ntiwovuga yuko abantu bariko barakoreshwa n'Imana canke bariko baravugishwa canke bariko barakoreshwa nk'uko Imana yabakoresha kera. Uzosanga ubu ari ibintu byo no kwita divination, tatonema canke bari hariya na hariya. Nico gituma rero ni inyigisha abantu bakira nizo zibazana ahantu basanga babaye nk'abarozwe. Nico gituma rero mwene data, uyu munsi inyigisho ndakuzaniye ni agaciro akahe, ni agaciro akahe woha. Niko ndashaka kuvuga nti subiye inyuma, nuha agaciro inyigisho uri kurakira kuko nizohindura ubuzima bwawe. Nuha agaciro amakuru wumviriza, utumvise ubuzima bwawe ntibuzohinduka. Nukuvuga umaze guha agaciro inyigisho uri kurakira, niwumviriza ahantu ziriko zirakujana mu rukundo rw'Imana. Izo nyigisho ziriko ziratuma wifuza Imana cyane, ziriko ziratuma wumva ko Imana ari nziza mu buzima bwawe, atakindi ukeneye atari Imana. Haleluya. Ziriko zirakuzana aho hantu, niho uzomenya inyigisho yo, kuko irashobora kuza ivyavuzwe ukumva yuko vyose ari vyiza, mugabo mu nyuma ukaza kumva umutima wawe aho uhagaze. Nico gituma inyigisho mbi n'uburozi, inyigisho nziza nayo ituma abantu batera imbere. Cyo gituma ahantu hari inyigisho nziza abantu biragoye ko bareka gutera imbere. Ahari inyigisho mbi naho hari amacakubiri, hari urwanko, hari inzigo n'inzikira, abantu ntibakundana, abantu barankana cyane kubera inyigisho bariko barakira. Inyigisho bariko barakira si mpemu w'Imana bayayizanye, ni mpemu w'ikibi, ni sekibi aba ariko aratanga iyo nyigisho. Cyo gituma dukwiye kumenya ni giki turiko turakira uyu munsi, ni inyigisho izihe turiko turazakira uyu munsi. Twokwakira inyigisho twese tukaba tuzi ziva ku Mana. Ndakubwiza ukuri shengero ryohagarara rishikamye kandi rikanesha ubugunge bwose bwa wa mugwanizi. Kubera iki? Ivyo bariko barakira ni ibintu biva ku Mana, bidatekeye ikinyoma, bidatekeye ico no kwita amariere pense canka yandi ma agenda. Kuko kenshi harazi inyigisho usanga ifise ico bita agenda kashe kugira ngo ikonturu n'abantu ibakure ku Mana canke iteze ifise umugera wo guteza icago ahantu kanaka. Nagomba ndababwire nta ntambara izotera ahantu, nta vyago bizotera ahantu hatabanje kwinjira inyigisho. Rero izi nyigisho dukura ku mbuga ngurukana bumenyi, hari inyigisho ziva ahantu kugira zize guhindura abantu. Izi nyigisho dukura mu binyamakuru, hari iziza guhindura imitima y'abantu kugira bagire ukuntu bamera, ukuntu bahagarara. Nico gituma iyo umugwaniza agomba guteza ivyaga ahantu ashiramwe inyigisho gusa, abantu bakaba barahagurutse, barankanye, baramaranye, barankanye, ugasanga ni ingorane gusa. Nico gituma bene data, ni muhagarare cyane ku nyigisho, ni muhagarare cyane ku nyigisho muriko murakira. Mwumva agaciro zifise, mwumve ko zubaka zidasambura. Ivyo mwumviriza, ivyo muraba vyose, murabe ico biriko birubaka mu buzima bwanyu.